Murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe abakobwa batanu udakwiye gukundana nabo. Ariko mbere ko dutangura n'ikiganiro, reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Wowe warigeze gukundana n'umukobwa, ukamukunda n'umutima wawe wose, ukamwizera, ukamubwira amabanga yawe yose, ukatangura no kuyumvira yuko uwo mukobwa ari we muzokubakana. Ariko umunsi umwe ibintu ukaza kubona bigiye guhinduka. Urukundo mwari mukundanye rugahinduka amarira. Ivyizigiro yaguha, ivyo vyizigiro navyo bikaza guhinduka ukwicuza. Maze ugasigara wibaza uti mbega ni kubera iki ntabonye ibi bimenyetso hakiri kare. Ukuri nuko hari abantu binjira mu buzima bwawe bakabwinjiramo bavuga yuko bagukunda, ariko ibikorwa vyabo bikagenda bikwereka ibindi bintu. Kandi utabibonye hakiri kare nuko bishobora kugusigira igikomere gikomeye cane. Muri iki kiganiro turaza kuganira ku bakobwa batanu udakwiye gukundana nabo. Nimba ubimenya hakiri kare nuko ushobora kwikingira amarira no kwicuza mu nyuma. Nimba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha kubona ibintu mu buryo bwimbitse, nuko ukora sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga. Hama je ndagushikiriza kino kiganiro ni Ntirampa Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro dutangurane n'umukobwa wa mbere udakwiye gukundana nawe. Umukobwa udakwiye gukundana nawe ni wa mukobwa akunda amafaranga kurusha urukundo. Reka nkubaze kino kibazo. Wowe warigeze gukundana n'umukobwa iyo ufise amafaranga akakwitwarako neza, akakwitaho, akakwereka urukundo rwinshi, ariko ibintu vyawe bigenze nabi agaca ahinduka? Aho niho ukwiye kwibaza uti mbega uwo mukobwa ankunda kubera jewe canke akunda kubera amafaranga? Urukundo nyakuri ntirupimwa n'ubwinshi bw'amafaranga ufise. Urukundo nyakuri rupimwa n'ukuntu uwo muntu aguma iruhande yawe, haba no mu bihe vyiza, mbere wanashaka no mu bihe bigoye akaguma iruhande yawe. Hari abantu iyo babonye amafaranga baguhamagara buri munsi, bakakubwira amajambo meza, bagahora bagusaba ibintu, bakabigusaba buri munsi. Ariko umunsi ubabwiye uti ubu ndiko ndaca mu bihe bigoye, bamwe nuko baca bahindura inyifato, ntibagisubiza ubutumwa bwawe, ntibaye guhamagara, mbere wanashaka ntibakwerekana rwa rukundo rwose bahora bavuga. Ibyo ntibisigura yuko ari amakosa gufasha mu rukundo, oya namba, ahubwo gufasha ni vyiza. Ariko iyo urukundo narwo rubaye rwinshi rugashingira ku bintu vyo gufasha, nuko ruba rushingiye ku nyungu. Uwo si umushinge mwiza w'urukundo. Reka nguhe akarorero. Hari umusore twita David, yari afise akazi keza, amafaranga yiwe yari meza, umuntu bakundana yama amusaba impano, akamusaba telefone, akamusaba imyambaro, akamusaba amahera, kandi nuko David yarabimugurira kuko yaramukunda cane. Umunsi umwe akazi karahagaze, amafaranga aragabanuka, atangura kwiyumvira ati ubu nawe azomfasha nkuko nanje namufashije. Ariko siko vyagenze. Hashize iminsi mike gusa uwo muntu aca atangura kumwirengagiza, ntiyaba akimuhamagara nkuko yahora amuhamagara, ntiyanaba akimusubiza ubutumwa n'ingoga nkuko yahora abikora kera. Urukundo rwari rwuzuye amajambo meza, rutangira gukonja buhoro buhoro. Mu nyuma urwo rukundo rwabo ruca rurarangira. David niho yamenye ko hari abantu badakunda umutima wawe, ahubwo bakunda ivyo ufise. Impanuro no guha niyi: ntugapime urukundo rw'umuntu ku majambo meza gusa, rurabe no mu bihe bigoye, kuko umuntu agukunda vy'ukuri ntaguhunga iyo ubuze amafaranga, aguma iruhande yawe, bagafatanya kurondera umuti w'ivyo bibazo. Nimba ushaka ko nkomeza kukuzanira ibiganiro nk'ibi, nuko ubanza ukarayikinga iyi video. Ariko ndindira gato, ikimenyetso gikurikira nico gituma abantu benshi bamara imyaka myinshi ariko ntibigere bagira amahoro. Reka rero tugane nawe ku mukobwa wa kabiri udakwiye gukundana nawe. N'umukobwa atemera ko yakoze ikosa.
Reka nkubaze kino kibazo, woba warigeze gukundana n'umukobwa atigera na rimwe avuga ngo mbabarira canke avuge ngo naribeshe? Mu buzima twese turakora amakosa, nta muntu n'umwe atigera yibesha. Ikibazo si ukukora ikosa, ahubwo ikibazo ni ukutemera ko wakoze ikosa. Hari abantu niyo babonye bakubabaje batigera bavyemera, ahubwo baca bagushinja amakosa bakavuga bati niwe watumye mbigenza gutyo, canke bakavuga bati iyo utaza kubivuga sinari kubikora. Uko bukeye uko bwije ugasanga ni wewe uhora usaba imbabazi kandi atari wewe wakoze ikosa. Ivyo nuko bituma umutima wawe uhora uremerewe, ugashobora no gutangura kwiyumvira ko ari we wama wibeshe kandi atariko biri. Reka nguhe akarorero, hari umusore yitwa Fabrice, umunsi umwe yabwiye uwo bakundana ko amajambo yamubwiye yamubabaje. Yariteze yuko aca amubwira ngo mbabarira, ariko siko vyagenze. Ahubwo uwo muntu niwe aca yatangira kuvuga ati niwe ukunda ibitagira akamaro. Ikiganiro kirarangira ata kibazo gikemuwe. Ivyo vyabaye rimwe, vyongera kuba kandi ibigira kabiri, ariko mu nyuma Fabrice atangiye kubona ko buri kibazo cose kivutse asigara ari we yikoreye umutwaro. We niwe asaba imbabazi, we niwe asaba amahoro, nahatari aba ari we yibeshe. Ivyo bituma umutima wiwe uguma uremererwa cane, ugahora wibaza uti nimba ari we wama ukora amakosa, canke nimba ariko umuntu ativuza kwemera uruhara rwiwe. Impanuro no guhaniye umuntu mubakana ubuzima akwiye kuba ashobora kwemera ikosa agasaba imbabazi, kuko kwemera ikosa ntabwo ari intege nke, ahubwo ni ikimenyetso c'ubukuri. Ariko ndindira kato, ikimenyetso gikurikira nico gisenya icizere mu buryo bukomeye cane. Reka rero tugende nawe ku mukobwa wa gatatu mudakwiye gukundana nawe, n'umukobwa aguca inyuma. Ariko mbere ko ndagusigurira kino kintu, reka mbanze nkwibarize kino kibazo: mbega urukundo rwoshobora kubaho atakwizerana guhari? Ico nokubwira nuko iyo icizere gibuze nuko n'urukundo ruba rugiye kurangira. Hari abantu bavuga ko bagukunda ariko inyuma yawe bakabaho ubuzima butandukanye nubwo usanzwe ubazimwe. Iyo ibintu nk'ivyo bibaye, ntabwo bibabaza kubera gusa hari uwundi muntu, ahubwo bibabaza kubera icizere wari waratanze kiba cavunitse. Reka nguhe akarorero, hari umusore twitwa Yves yari yizeye umukobwa cane, bari bakundanye, kuko uwo mukobwa nuko yamukunda n'umutima wiwe wose, nta kintu na kimwe yamurekerako. Umunsi umwe inshuti we yaramubwiye ati hari ikintu ukwiye kumenya. Mu ntango yarase kuvyemera, ariko amaze kubona ukuri yaciye amenya ko yari amaze igihe kinini ari kubesha. Icamubabaje si urukundo rwari rugiye gusa, ahubwo icamubabaje yaribajije uti mbega ivyo twabanye vyose vyari ukuri canke vyari ibinyoma? Impanuro no guhaniye, urukundo rwiza rwubakwa n'ukwizerwa. Nimba ukwizera kwamaze gusenyuka, murakenewe kugira muganire ukuri, hamwe no gufata ingingo irinda umutima wawe. Ariko ntugende, hari cari ikimenyetso gikomeye cane, ikimenyetso gishobora gutuma umuntu atakaza amahoro mu mutima no gutangura kwiyumvira nabi ubuzima bwiwe bwose. Reka tugende nawe ku mukobwa wa kane udakwiye gukundana nawe, n'umukobwa w'ishari n'inzigo. Reka mbanze nkwibarize kino kibazo: mbega wowe ukundana n'umukobwa ubuzima bwawe akaba ari wa mukobwa atigera yishimira iterambere ryawe? Hari abantu iyo ukoze ikintu ciza ntibigera bashima, iyo uriko uratera imbere ntibigera banezerwa, ahubwo bumva yuko wabarengeye. Burya ikintu nokubwira nuko ishari ni nk'umuriro, utangura ari muto, ariko igihe kigenda kirahera ukagenda urakura, mu nyuma ukaza guhitana urukundo rwawe ruhari. Hari abantu uzosanga bafise inzigo, iyo habaye kutumvikana ntibashaka kuganira, ntibashaka gutorera umuti ikibazo, baguma babitse ibintu vyabo mu mutima, bakarindira umunsi umwe kugira ngo babigarukane mu buryo bubabaza.
Reka nguha akarorero, hari umusore twita Tiyeri, umunsi umwe yarose akazi keza, yari yiteze yuko bakundana azomushimira, ariko aho kumunezerererwa yaciye atangura kumuyonkora. Amaze gutera imbere kurushaho, niko amahoro mu rukundo yatangiye kugabanuka, amajambo yo kumuca intege ariyongera, kandi umunezero nawe nuko wagiye kugabanuka. Tiyeri niho yamenye ko umuntu agukunda by'ukuri ntatinya iterambere ryawe, ahubwo aranezerwa n'intsinzi yawe. Impanuro no guha niyi: rondera umuntu anezerwa n'iterambere ryawe, agutera intege mu ndoto zawe, kuko urukundo rwiza ntirurwanira gutsinda uwo mukundana, ahubwo rurafatanya kugira mwese muterere imbere hamwe. Ariko rindira gato, harasigaye ikimenyetso ca nyuma, kandi nico gishobora gusenya icizere kurusha ibindi vyose. Reka rero tugere nawe ku mukobwa wa gatanu udakwiye gukundana nawe. Ni umukobwa w'umubeshi. Reka mbanze nkwibarize kino kibazo: woba ukwizera umuntu atakubwiza ukuri? Hari abantu uzosanga bakubesha bibabera akamenyero, uyu munsi bakavuga ikintu, ejo bakavuga ikindi, mu gihe ubabajije bagaca bahinda ikindi kinyoma kugira ngo bakingire ikinyoma ca mbere. Mu rukundo ikinyoma gito gishobora kuvamo ikibazo kinini, kuko ikinyoma kimwe kivyara ikindi, uko bukeye ikizere kigatangira kugabanuka. Reka nguha akarorero, hari umusore yitwa Keve, yari yizeye uwo bakundana cane, ariko yatangiye kubona ko amagambo yiwe atajanye n'ibikorwa. Yaramubwira ati ndi muhira, ariko mu nyuma akaza kumenya ko atari aho yarari. Si rimwe si kabiri vyagiye kuba akamenyero. Keve ntiyababajwe no gusa naho yagiye ntamubone, ahubwo yababajwe nuko ukuri kwari kwaratakaye. Niyo yatangiye kwibaza ati nimba ashobora kumbesha ibintu bito, none ibintu bikomeye bizogenda gute? Impanuro no guha niyi: nta muntu atigera yibesha, ariko umuntu ahora abesha agatuma atakikwizera, uwo niwo muntu ukwiye kwitondera, kuko urukundo rutagira ukuri rugorana kubaho igihe kirekire. Ariko ntugende mu gice ca nyuma, turaza gusozera ikiganiro, tuzokubwira ikibazo gikomeye, niko ukwiye gukora iyo ubonye ibimenyetso ku muntu mukundana. Hama ndumva kano kiganiro ndumva twogisozereza ngaha, ariko ico nokubwira nuko ibimenyetso ndakubwiye bitanu niwe bibona ku mukunzi wawe, si ibimenyetso bizoca bigaragaza yuko ari 100%, ahubwo n'ibimenyetso niwe bibona, uzoca umenya ukuntu ushobora kubisesengura kugira urabe neza yuko ari ivyo. Kandi ikindi naco nokubwira, nimba woba wumva ibi biganiro vyo bigenda bigufasha, nuko ukora sabone ngaha kuri ku mafaranga. Burya ndakubwire nuko iyo ukoze sabone uba udufashije cane. Ikindi kintu naco nokubwira nuko ukora like, ukarakinga iyi video, kuko iyo urayikinze video bihita biduha intege, tugahita tubona yuko ibintu dukora yuko mugenda mubikunda cane kandi muri benshi. Amaje nako ndagushikiza kino kiganiro, ni Ntama Pascal, tukaba tuzosubira mu bindi biganiro vy'ubutaha. Ciao ciao.